Jean Baptiste Bagaza yarubatse iki gihugu aragitera iteka ukuntu kudasanzwe. Amabarabara yubatswe kuri Bagaza ni akaroruhore gushika n'ubu ariyo tugenderako. Kubijanye na gisirikare cy'u Burundi cyari kimeze gute ico gihe? Yari afise ibigwanisho biri ngaha hejuru muri Kamwaro, twabo turavuga Mwaro, Ruhonyanganda bitagira uko bisa. Nta muntu ari gushobora kwegera Bujumbura, nta ndege ari gushobora kwegera Bujumbura. Yari yaragize la stratégie de défense ikomeye cyane pour le pays. Ibyo yakoze byinshi byiza hari abantu batabisabirako. Yaragerageje gutuma Ecclesia Katolika ibyo ifise byose muri iki gihugu nayo nyene itanga amakori nkuko abandi bantu bose bayatanga. Ivyo byarabashavuje, babona yuko yanse Ecclesia Katolika ari umuzira rumenyetso. Tibaswe kuri Bagaza, umwami agirwa n'abagabo. Umwami ahari kino gihe n'abandi bami bazokurikira botora abagabo beza gute ntibahendwe n'abantu babegereye, kugira ngo Burundi umuntu ntazove ku butegetsi yisanga abagabo baramuhenze kandi yari umuntu muzima. Bagaza ntiyahavuye ngo yananiwe komtel, yahavuye kuri yuko yahemukiwe. Mwatubwiye ko Bagaza ari umuntu adasanzwe, kanatsinda natwe tukiri bato tutari duhari ico gihe baratubwira ati niba abajya Bagaza iri shuri rya Bagaza rya hinguriro. Imisi ya nyuma ya Bagaza mwaraganiriye? Yego gose. Haravye igihugu yateje imbere naho cyari kigeze. Wabona ku mutima merewe gute? Mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye. Ndawe kuri micro ni jewe nyene Juste Gael. Nyuma camera mwita umusaza twabakuyeho muri tubazana ngaha turi kumwe n'umwigisha inararibonye tuza kuyaga vyinshi. Itariki ya mbere ukwezi kwa Munyonyo 1976 n'umunsi udasanzwe aho havuka Republika ya kabiri yari rongowe na President Colonel Jean Baptiste Bagaza. Bega Jean Baptiste Bagaza ninde? Nike kintu twokumwigirako? Ni hehe yakoze ibitagenze neza vyo tubera isomo gira natwe ntitubikore? Ndakubwira ko uno munsi ndi kumwe na mwigisha. Ndabaramutsa nyakubahwa mwigisha. Mwaramutse neza Gael, mwaramutse neza musaza. Ego. Na mwaramutse canke mwiriwe abaturi ko baraturaba canke batwumviriza. Nizera ko mumeze neza. Namahoro. Muraberewe cyane. Murakoze. Nike gintu gituma mudasaza? Nuko hataragera. Jamba akagumba rumuje. Nuko hataragera ndabikubwira gute? Ego. Hariba ibanga nyamukuru je nimvira yuko ari kwiritonda muri byose. Ari kuvyo ufungura, ari kuvyerekeye ibyo ukora, ari no kubungabunga amagara. Ego. Na cyane rero kweza umutima. Ego ukagerageza gukundana, ukagerageza kugendera ukuri, ucuruhuka. Shama rigenda hayo. Shama rigenda hayo ni inde? Shama rigenda hayo ni umwana wa Aloyize Ngendahayo, yari umutware hariya mu za Cibitoki. Hanyuma ya Independence araba umukozi ngaha muri Regideso, arinda akukuruka ari yakorera. Hanyuma wenyine akabyagwa n'umuganwa Antoine Matumba ava mu babibe. Ababibe nibo mu miryango munsi y'abaganwa. Bamwe bagora umwami ati batwara ku nkengera hari ntambara nyinshi. Byo wari ivyo? Oya no bobo ntibagararije namba. Ababibe na muri kahise ki Burundi no mu migenzo y'u Burundi, ni naco gituma bamwe bimvira ko abiba atarabaganwa ahubwo arabatutsi. Bikora yuko ababibe nabana ingene tubihere kure. Murazi yuko dufise abami bafise amazina ane: Ntare, Mwezi, Mutaga, Mwambutsa. Abo bane ba mbere iyo hageze yuko babisa abandi hajya
hari ibintu byinshi abantu bimvira ngo demokarasi izanwa n'abazungu canke abanyamahanga twarayamanye mu Burundi tuvuge nk'iyo question icyo kibazo cyo gusubirirwa manda carahamye umwami rero ntiyapfa gutwara ngo atware gutyo haragera yuko abakuru b'igihugu yo muze abakuru b'igihugu mvuga abanyamabanga bari mu miryango y'abahutu canke y'abatutsi bavuga ati uyu muntu harageze yuko atanga abisi uwundi kwa ko arashaje canke atamwe gutwara nabi hari byaba kumvo nyinshi ati vyamugoye bikeneye inyishu izanywe nuko rero baca bavuga ati harageze gutanga ukatanga kwa ko ubyumvise ubishatse canke bakabigufasha niho bavuga ati yihaye ubuki sivyo hariho umwami rero muri bo batigera bahubuki canke ngo have uko bamwishe yahaguma kuko iyo uramutse uhavuye ntiwaguma mu gihugu warihubuka ukazimangana uwo rero atihubuka yari umwami Mwambutsa ni naco gituma iryo zina Mwambutsa riva muri rivuga kwambuka niwe yatuma uva ku ngoma ya Ntare aba uwa mbere canke uwa kabiri ujabuka ku ngoma ya Ntare akurikira sivyo kugira ngo azofashe kwibuka amabanga akomeye azohanure azogirisha amarira igihugu muri ubwo buryo mu gihe rero uwo Mwambutsa atanze yacaja kuba kure kubera yuko ngo nta nkuba zibiri zisangira igicu agiye kuba rero kure rero kumbibe z'ingoma z'igihugu abana yavyara araho nibo bita babibe ni naco gituma mu Kirundi hariho umuntu uze umugani umwibutsa uvuga uti ntambibe na Ntare kubera yuko Mwambutsa na kare niwe aba yavyaye Ntare umwana amusubirira abo bana vyariye kumbibe nabo urumva ko bavukana niyo biva kugira ngo bavuge bati ntambibe na Ntare harundi bari bakunze kuvuga ko abibe bakunda intambara cyane batihanganira akagaye igituma babashaka kuba babivuga gutyo ni kwa ko urumva babakumbibe mu gihe rero bakumbibe uburi hafi y'abanyamahanga dufatiye nko kuri uwo nababwiye sogokuru wanje yaragwanye cyane ari kumwe n'uwundi muganwa avyara mama wanje yitwa Baranyanka uwitwa Kirima nibo birukanye Kirima urumva yo muba kumbibe ni mwebwe muba mukingiye nimwe muba muri nkingi y'igihugu twaje no musi tuyage Republika ya kabiri ifise amateka menshi uza wumva ngo iri barabara ryubatse kuri Republika ya kabiri rijya hinguriro Republika ya kabiri ibere ko twishikiye ku bwanyu mumwigisha jewe nita honorable ngamwita umuganwa n'ayandi menshi Colonel Jean Baptiste Bagaza ninde kwimwebwe Uburundi uno munsi sinabaharuye ngira ngo nico kimwe n'inka z'umuntu mu kuzisonera ntuvuga igitigiri cabo dufise aba president benshi kuba ubwami buhavuye muri 1956 sivyo Munyonyi abo ba president rero twaronse benshi muri bo hariho n'ukuri bamwe berekanye ubutore budasanzwe muri bo harimo witwa Jean Baptiste Bagaza Jean Baptiste Bagaza yarubatse iki gihugu aragitera iteka aratera iteka n'abarundi ukuntu kudasanzwe duhereye rero mu ntango nobanza kuvuga yuko ubuzima bwa nyakubahwa Perezida Jean Baptiste Bagaza ari umwana jewe tabonzi cyane ndiko ndabesha mwamumenye ryari namumenye kare ari umusoda avuye mu ntuze iburaya kwiga yego ariko jewe ubona wonzi Bagaza wonzi cyane ndamuzi yaravuye mu ntuze mu butegetsi niwe twabonanye twaganiriye nawe wundi akiri mukuru nari nkiri muto nagihafata ubutegetsi nafite imyaka 20. Murahuye Bagaza avuye hanze kwiga
oya niho mwamubonye oya nukuri iyo mvuze ngo namumenye muri ico gihe ubwo yako namubonye nguko umunyagihugu wese cyangwa umwene gihugu sigari mushaka ko tuvyita abona umuntu ari muri mwibarabara ari mu maradio ivyo ariko aravuga ariko sivuga ngo nta nagatoye je ntabagaza twahuye none arabona ijunja giwe ico gihe sabwe mumubona mwarabonye ijunja giwe gico gihe Segaje bose ndabirabira kuvyo mbona narumviriza ivyo avuga narasoma ivyo yandika canke ivyo bandika kuri we nakubwiye nayo ifite imyaka 20 sinari umwana bagaza rero yari umuntu ateye igomwe gose ku bintu byinshi mpereye ku ntango ni umunyabururi umenga ari umwana w'abahima ubahima sinzi inzu yariyo ariko nzi yuko ari aho akomoka mu Rutovu akaba yarongoye kwa Gateretse umutwari yitwa Gateretse wo ngaha muri ahahora Bujumbura Rural Care hanyuma kandi cyane n'umuntu aho niho mpera ni umuntu yize kandi yiga amashuri meza utikuki amashuri primaire sinzi aho yazigiriye ariko secondaire yayigiriye muri rya shuri ryisumbuye ry'abajesuite ngaha Collège du Saint-Esprit arayiga araheza igipande ca mbere nkuko ndavyibuka ivyo abihejeje acaja guheraheza iburaya mu Bubiligi ahejeje amashuri yisumbuye ari mu ntuze mu mashuri y'igisoda sivyo aca yiga sociologie bijanye n'imibano sociologie n'ibijanye n'imibano kandi urumva yuko sociologie nka anthropologie n'amashuri adasanzwe kubera yuko n'amashuri akwigisha kuraba ingene abantu babana kuraba ukungene abantu bubaka kuraba ingene abantu bahanahana ibintu ni amashuri akomeye cyane kuvyerekeye imibano mu bantu ivyo rero byaramufashije cyane mu bizokurikira ahejeje rero ayo mashuri yiwe yaratashe nk'umusoda arakora muri etat major nk'umusoda ariko ico nzi nuko yarakurikira ibintu urazi ko kuva kuri Micombero iprona abasoda bari bayikurikiye ku by'ukuri cyane nawe nyene yari mu makomite atari make ariko cyane n'umuntu yiteguye gutwara igihugu kubera yuko kuva Micombero imyaka yiwe ya nyuma kandi myinshi yari amaze kuruha tubyite gutyo ubundi yaciye atangura gutembera mu gihugu kuraba ngene ibintu bimeze kurabaho ibintu bikora nabi kurabaho ibintu byoba bikorwa neza kugira ngo yitegure simvuga ngo yitegura azi yuko ari wazotwara igihugu kuko ivyo ni ivy'Imana ntumenye ngene bigenda ariko aritegura azi yuko ari mu bazotwara igihugu kandi uranaza kubibona umunsi bafashe ubutegetsi yari komite militaire y'abantu batari bake hanyuma muri bo baramwitorera abona kugira ngo aje kwisonga ico nshatse kuvuga cyane nuko yaravyiteguriye hajya n'abantu bakeyi mu badutwaye biteguriye ibintu hamwe n'ivyo bisa na ntuze na Melchior Ndadaye Melchior Ndadaye yariteguye imyaka itari mike kugira ngo ashikire aho yashitse bahuye bicaranye akababaza ibyo ababaza bakamwishura ariko bibaza ati mbega uyu musoda we byamufatiye ngo aze kubaza ibintu bya douane cyangwa kubaza ibintu by'ubucuruzi abishaka ko igihe afashe ubutegetsi niho bwa bundi byari ivyo yari ko aragira enquête yari ko aritegura aho rero haciye imyaka 2 haciye imyaka 3 niho ndakubwira rero yuko n'ukuri yarakoze yitegura hanyuma n'igikwereka yuko yiteguye ni ukungene yavuga ibintu hajya imbere yo gukora hari ijambo iyo umuntu aza avuga ibintu bitumvikana hajya nuko atazi icaza gukora iyo umuntu aza afise ibintu bitomoye mu ijambo nuko no mu vyumvira ariko bimeze ni nuko
ataronse intambamyi no mu ngiro bica bigenda bikuhira. Bagaza umunsi afata ubutegetsi yavuze gwiki, yavuze ibintu ijambo rimwe rikomeye, yavuze ati jewe nje kubaka ibi tubatswe nabyo bambe byamaze kubaka bikaba byubatswe nabi, nje kubisanura. Mu Gifaransa yavuze mu Gifaransa ati tout est à faire ou à refaire. Urabyumva? Hanyuma rero n'ikindi yashimikiye ko yarashimikiye cyane kugerageza gukoresha abarundi, sinovuga ngo bakiri batoyi, ariko abarundi bahejeje amashuri meza kandi bafise inguvu bashobora gukora ijoro n'umutaga kugira ngo ivyo abona bikomeye byinshi birinda gukorwa bigakorwa. Nico gituma bavuga bati tugira dukoreshe abasore bakomeye, bafise ubwira. Mu Gifaransa bavuga ati des jeunes dynamiques, niko bakunda kubivuga. Niko rero nico nohera ko kuvuga yuko yari yavyiteguriye, kandi warabona yuko mu mvugo byari ko biravyara n'ingiro. Hanyuma rero mu vy'ingiro navyo amaze gufata ubutegetsi ntawo biharira. Ibintu vyakozwe muri iki gihugu ni ibintu ubona neza yuko ari ibintu vyagiye mu migambi y'imyaka 5, mu myaka 10 yo kubaka igihugu, gusanura igihugu, babandanyiriza ku byo babiri bari basize. Tukiri ngaho nyene imbere ko dushikira ibikorwa, imbere yuko itariki ya mbere Munyonyo 1976 hagera, yuko Colonel Bagaza n'akagwi bari bateguye kudeta bafata igihugu, haravugwa ico gihe yuko umwe mu bari mu biro bikuru vy'igisirikare nawe nyine yariko arategura kudeta. Kugijanye na Thomas Ndabemeye, ubwo hari ico mu kitubwira ko tuvuge ko Bagaza yitanze Thomas Ndabemeye yuko ko ari bombi bari ko barategura hamwe, umwe agatanga uwundi. Thomas wewe yagomba gutegura kudeta ukiyo, hama Bagaza nawe ari mu kagwe kiwe. Ibyo birashobokana, byama bivugwa kenshi n'igihe bakuye ntuzeye Bagaza wenyene. Hari abavuga yuko hatari gusa kudeta ya ntuzeye ya Buyoya, aho bariho n'abandi nyuma etc. Ibyo ntawo bikurikirana, ntawe kwati bitabaye twobihera he. Kwa mbere Munyonyo Colonel Bagaza arafashe ubutegetsi, uwo munsi mwamuyibuka gisagara ca Bujumbura n'u Burundi bwari bumeze mwe n'ukuri twaciye dukwiragira mu mayira, turatamba turatarika, kubera yuko imyaka 10 Micombero dutwara yari imyaka igoye cyane, kubera yuko harabaye ubwicanyi bwinshi, harabaye ugutandukana mu bantu, harongera haraba n'ukudakora ubunebwe. Wanashaka kuri Micombero abategetsi ntibivye cyane igihugu. Abantu bavuga yuko muri finance igihe bagazafasha ubutegetsi bakaraba ingene ikigega cya leta cifashe, nta mafaranga biba yarahari, yari na menshi, ariko ikosa rikomeye bwari ubunebwe, bwari ubwicanyi, ubusambanyi, ingeso mbi zose ushobora kwiyumvira zari zihari, ntaca abantu bakora. Ibyo rero byarababaje gose abantu b'abapfasoni, bakifuza gose yuko ibyo bintu byohava bikava imbere, abantu bagasubira bakaba abantu. Nico rero gituma Bagazaje igihugu cose canezerewe cyane. Umujene w'imyaka 30 afashe igihugu, yarari kumwe n'aba Colonel Silver Nzohabonayo, ba Major Philbert Kayibigi. Bega ugiye kuraba entourage yiwe abari bamwegereye, haragira icizere ko aje kubogora Burundi gose cyane. Abo nabuzi, ariko harimwo na ntuzeye na Edouard Nzambimana, yabaye premier ministre wiwe.
harimwo abantu n'ukuri bakomeye kandi nk'uko nakubwiye yafata abantu bakiri bato hanyuma n'ikindi caciye kiba iruhande y'ijya komite militaire ni n'abasivile baciye bashiramwo muri administration no muri gouvernement abasivile bakiri bato encore une fois kugira ngo babahe bashiremwo inguvu zo gukora nico kintu bazanye gihinduka cyane urabiye ugereranije n'ibyo kuri Micombero bari barimo ikindi wovuga nuko Bagaza yarakoresheje cyane ico mu Gifaransa bita état de droit. État de droit iragoye gusigura ari mu Gifaransa ari mu Kirundi ariko ni je no vyita gutwaza intahe. Mu Kirundi vyaramye. Ibyo navyo nyene abantu benshi no mu basore cyane cyane abakiri bato biyumvira ngo ivyo vy'amategeko bizanywe n'abazungu si byo namba ahubwo twarabarusha ivyo vyerekeye intahe kubera ko abarundi bagendera ku ntahe niyo witwaye wenda kuba uje kwitwara ushimikira ku ntahe kuco amategeko yo mu Kirundi n'imigenzo yo mu Kirundi ivuga uyu muntu yandenge akarimbi kubera iki niki ntiwashobora kuza gusubiza ngo ujya muntu ngo n'umuntu mubi ngo n'umuntu ngo nibamuhane no warinda kuba ufise aho ushimikira Bagaza nico kintu nabo nyene yashimikiye ko yaje ashimikira ku vyerekeye ibyo no kwita discipline budgétaire par exemple kuvuga yuko ibintu mu vyerekeye ingene amafaranga y'igihugu arinda kuringanizwa ingene bategekanya bikagaragara mu vyerekeye planification en général y'ama projet naho nyene gutunganya imigambi arabitunganya cyane gose imigambi cyane kandi wewe naho yari umuntu kandi byaragaragaye mu bintu byinshi yari yashira agaciro gakomeye cyane ku Burundi ku Murundi ntiyatinya namba guhamagara umunyamahanga ngo aze kumufasha icatazi canke icadashoboye canke icadako atamenyereye gukora yarahamagaye abadagi yarahamagaye abakoreya yarahamagaye ababirigi yarahamagaye abaswisi yarahamagaye abafrance yarahamagaye abanyamerika nta muntu numwe atahamagaye abona yuko ashobora kugira ngo yunguruze ikintu Burundi ariko akamuhamagara ari uko azi icyo ashaka kumukoresha ico mu bintu turaza kubishikira ko bwa nyuma ico mu bintu bamuhora ico caramwisha kubera yuko yari umugabo atashaka yuko abantu bamutwara iyo bashaka ndamumva neza abarundi muri 72 babona umurundi mwiza ataragihari hari umututsi mwiza n'umuhutu mwiza tuvuge ko Bagaza yagarukanye agashambara ku murundi wese akaba umurundi mwiza bivanye n'icari hakava ubwo gose cyane gushika naho nkuko babivuze neza umugane wa Mutama wa kera yavuga ati ako gashambara mwatabuye mbega murafise umusurusuru wo kugasubira kugashona we rero ivyo yarabigize gose yaragarukanye ubumwe mu Barundi kubera yuko iki mu bintu vya mbere yatanguye gukura yarakuye ikintu bita ubugerego hajya n'ikintu hajya cababaza Abarundi bose benshi bimvira ngo bagererwa ngo barabahutu gusa n'abatutsi arabagererwa benshi mu batutsi ibyo rero byararuhuye abantu cane abantu n'ukuri mu bahutu ho bavuga ati uyu muntu abuze ko ari umuhutu kubera ko babona yuko abakuye ku ikintu cari kibaremereye cane ku misi ku buzima bwabo muravyumva ibyo rero ni ibintu umuntu yo mushimira gose yuko yakoze arahindura ibintu abandi bose batigeze biyumvira guhindura Bagaza yarafise intumbero zikomeye cyane ku Barundi aho yanashikiriza ko hadakenewe ko abantu baba mu mitumba baza mu bisagara ahubwo ari kubafashiriza iyo bari kugira bakora ibisagara iyo bari tubwire kuko icyo na development ruhari urabona Bagaza n'umuntu byinshi turafise ibintu byinshi dufatira kuri we tutabizi nubona nk'ubu baraharaye kuvuga ngo
ngo abene gihugu abantu benshi bivira ko ibyo ari CNDD-FDD yabizanye habe namba bagaza mu kurahira umunsi wo kurahira niwe yavuze iryo jambo aravuga yuko arahiye imbere y'amategeko n'abarundi bene gihugu kubera iki yavuze iryo jambo abantu benshi n'uno munsi barapfa kuvuga ngo bene gihugu ukamenga bariko bavuga ibintu ngo abo mama ngo cavunye n'ibindi we yasibyo namba iyo uvuze uti mwene gihugu ushatse kwerekana yuko umurundi atari umunyagihugu n'umuntu aba ariko aratembera ku mirima n'ibindi gutyo mwibarabara mu ntara aciyemo canke abamwo ashobora kuba bakagenda ahandi n'umuntu ariko arahita igihugu n'umuntu aba ahantu kura yuko yashimye kura yuko ahabungabunga kura yuko ahanezwe murabyumva nico rero nawe yashaka kuvuga jewe ndahiye imbere y'abarundi bo bajejwe iki gihugu bo bazi iki gihugu cyabamariye kuva kuri sekuru n'abandi bose nico gituma yabasonera akarahira imbere yabo ni naco gituma n'ubu abategetsi bubu bagize neza kugarukana iryo jambo abantu babifatira rero nabi ngo barafise ukungene iryo jambo rishaka kuvuga abantu bamwe ngo abandi ntibabemo ntabe namba ni ugusonera umurundi muri iki gihugu ciwe atari umuntu azetera ngaha muri iki gihugu ahubwo ari igihugu ciwe kandi umuntu yenda kumusonera nawe akisonera akitwa umwene gihugu imyaka 10 hari ico yakoze kugira ngo habe iterambere mu gihugu hagati oya navyo nta nuwo biheza ibyo bagaza yakoze ariko ufatiye ku bintu bimwe bikomeye wowe uvuga kuki peno novuga nohera kuri ibyo bise villagisation ni kuvuga kugira ibigwati hajya abantu nakubwiye ko yari umusociologue barize barabona yuko ukuntu tuba mu ngo umwe aba hariyo kure na kure gutya bigora kugira ngo bakore mu ntuze mu mirima neza ubutaka usanga budakoreshejwe mu buryo bwiza abantu ushoboye kugira ngo ubashire hamwe ubegeranye imirima yabo yaguka kandi yagutse bashobora no kuyikora bari kumwe kandi bashoboye kuyikora bari kumwe bashobora no kumvikana ku byo barima mu ipande kandi ubigize gutyo urashobora no kuvuga uti aha muri iyi ntara turima ibi muri irya ntara dushishikare kuri ibi gutyo bahanahane gutyo basabikanye kandi bashire ibintu bimera neza hamwe irindi bimera neza ahandi kubera ko isi yaho ivyemera kuruta ibintu bibone kugenda neza niko yabigize ufatiye kuri ivyo iyo urimye ukimbura udafise iyo ushora ntaco uba wakoze yaciye yubaka amabarabara gushika n'ubu ariyo tugenderako amabarabara yubatswe kuri Bagaza ni akaroruhore n'amabarabara meza cyane kandi akwiragira mu ntara zose ibyo bintu yagize muri ico gihe muri Afrika nta bihugu byinshi byari bifise amabarabara ku kilometero kare babita kilometero kare nyene oya bari ukundi babivuga mu Kirundi nabyibagiye ariko uko kuri ico kilometero quadrant nene babivuga mu Kirundi iyo rezo y'amabarabara niyo yari nini yakurusha ahandi henshi cyane gose muri Afrika ivyo rero byari ibintu bikomeye kuronka ivyo urima ivyo wimbura ukaronka uburyo bwo kubishora sivyo hanyuma rero acaja no mu mashuri ivyerekeye amashuri navyo nyene ntitubiha ariko tukiri ngaho nyene amabarabara yarubatswe ariko niho twashoboye kubona n'amabarasha akomeye baraje zagwegura mugere ivyo byose arabona ko barage mbega ni iki barage ni ico bita umuyaga nkuba ni kuvuga energy hajya nta kintu mu gihugu gishobora gukorwa udafise umuyaga nkuba
mu gihe rero ushoboye kuronka umuyaga nkuba ubu ufashije iterambere ukuntu udashobora kwiyumvira. Umuntu ashoboye kuronka ifrigo ari Makamba ashobora gushiramwo ibintu akabika. Gushika uno munsi nk'iwacu mu Cibitoki hariho amatomati yirirwa arabora bayaronse kubera iki? Kubera amabarabara mabi, kubera badafise basi badashoboye kuyamanukana bakaronka amafrigo boyabikamwo ntayo bafise, kubera wa muyaga nkuba turiko turavuga, sivyo? Uno munsi nini Bujumbura umuyaga nkuba usigaye ubura. Muri ico gihe rero nico kintu yitwararitse, arazana umuyaga nkuba, arazana ega kandi umuyaga nkuba nkuko tubivuga se amatara gusa bifise inkurikizi muri vyose, amahinguriro ngene akora, ingene ibindi vyose bishobora kugira ngo bikore neza bigene neza. Ariko ngarutse kuri indero, mbere ko tuja ku ndero aho urinze wumva umukuru w'igihugu azana ngo ishirahamwe ryo gutuma abarundi baba ahantu heza, imicafu yose bayitware za setemu. Ico gihe arabona nk'abarundi ko umwanda wabaye mwinshi ku buryo igisagara cyangwa gikenewe ishirahamwe. Rega umwanda nurinda kuba mwinshi ngo ukure. Ico gihe mwabitahura Bagaza ariko arabwira ati je ndazanye setemu. Attention, nukuri nivyo ibyo uvuze nivyo, ibyo Bagaza yazana kenshi abantu ntibavyumva ubwo nyene. Waza kuvyumva cyane cyane ubonye akamaro kavyo. Nkajya ama société régionale nase kuja byo bita SLD, nase kuja mu ntuze mu turerero twishi aho ntitwoheza. Tubwire ntaje bijya bintu. Ikintu we yabonye gikomeye nuko hamwe nabo bakorana, hajya tubisubiremo tubivuge. Bagaza nico nyene kimuranga, ntiyakora wenyene, yakora imisi yose muri equipe. Ni naco gituma bama mu manama imisi yose. Bagaza bamwumva mu nama hamwe n'abantu bo muri ministère ya commerce. Bwaca ngo ariko akorana n'aba expert muri ministère ya industrie. Ahandi yagiye muri education, ahandi yagiye muri ministère de la santé. Ibyo atabirimwo yaduze ruguru mu mwumvira Makamba. Bwaca ateye mu Cankuzo, yagiye Karusi, ari hariya mu Cibitoki, ari mu Kayanza, mu Ngozi n'ahandi. Nivyo nuko yakora umwanya wose yaba ariko arakorana n'abantu kuvyo barinda gukora, kandi no gusuzuma. Hajya rero akazi hari gukora, ariko hari no gukurikirana akazi ngene kagenze. Système ya evaluation n'imbere yo kugira système yo kuraba ngene ibintu byagenze, suivi, gufasha abantu. Hajya umuntu arashobora gukora nabi kubera ko yabuze umutegetsi amwibutsa icyo arinda gukora. Abantu bafasha abategetsi kuza kubabwira ibyo barinda kugira. Hajya gihe inga zari kiri nyinshi, zari nyinshi. Nico gituma zaboneka, kubera ko hariho ukungene ibintu bisabikaye, ukungene ibintu biboneka mu buryo bwinshi. Nakubwiye yuko ibisoromwa byari bifise iyo bica kugira ngo bishikire abantu. Nakubwiye yuko kugira ngo ibyo bintu bikore bigende neza hariho uwo muyaga nkuba ushoboka. Reka ngaruke kuri education, ngaruke ku ndero. Mu ndero yaragerageje kugwiza amashuri matoyi mu ntara zose, arongera aragwiza amashuri yisumbuye mu ntara zose, arongera aragira ikintu gikomeye cyane cyo kwigisha abantu ibyo bita muri programme education civique, no gushimikira no kwigisha kahise ku Burundi ntuze n'ikirundi cyo nyene. Hajya je ndabona nk'uno munsi mu mashuri privé dukunda kubona ariko arubakwa ariko arakora, benshi baribagira mu maprograme yabo ikirundi, baribagira mu maprograme yabo gushiramwo kahise ku Burundi na Afrika. Ugasanga abana bariko biga ibyabaye mu Buraya, ibyabaye muri Amerika n'ahandi, ariko ataki abo bana umaze ati mbega Rumariza womenya yakoreye iki Burundi, ntazi akakubaza mbere ni giti
urabyumva ibyo bintu ni ibintu bikomeye cyane gose ngo tumushimire kiya gihe n'abaciriyemo twarashoboye kubona abarundi benshi baraja hanze kwiga mu Faransa Allemagne n'ahandi kandi twarabona bagaruka mbega yakora iki kugira ngo umurundi wese aronse iyo bourse agaruke guteza imbere igihugu oya nayo ngoma nakubwiye nti nta gitangaza ko abantu bagenda kuko n'ubu baracagenda ariko wavuze uti bagaruka kubera iki kuko babona yuko bafise iyo batahutse bazi yuko nibaza bazoronka ukungene bashobora kwisununura ari muri leta ari no mu bintu by'abantu bakora ibyabo urabyumva ibyo byari ibintu bikomeye cyane gose dufate tuvuye mu ndero ukaja mu mahinguri oya je ndashaka kuvuga ntuze amagara y'abantu santé naho nyene harakozwe ibintu byiza cyane uribuka yuko iya hôpital yo ngaha mu Kamenge ariho yubakwa ijya yitirirwa umwami Khaled nivyo bitaro bikomeye biruta ibindi byose tumaze kuronka sivyo nuko gusa batabandanya kwifata neza nayo ubundi byari ibintu bishemeye cyane aho rero si kuvuga gusa ini mu gisagara ca Bujumbura no mu ntara harakwiragije amacentre de santé harakwiragiza abaganga bakabategeka kuja ruguru kera abaganga bigumira ngaho Bujumbura gusa hariya hagenda ari ubushaje bushaka kuba hafi y'uduka twabo canke ibintu hamwe n'ivyo ariko kuri bagaza siko byagenda namba abo bita médecin régional bari aba provinciaux bari abantu bakomeye gose ushima ibyo bintu byagenda neza n'igihe habaye ya ngwara ya kolera ikwiragira isi yose cyane cyane muri Afrika igihugu cagwanyije kolera isi yose cyane cyane yashira hamwe ya ONU yitwa OMS igashima igakoma amashi no Burundi kubera yuko ubushikiranganji bw'amagara ngaha bwatwagwa n'umusoda yitwa Bandusha bakoze ukuntu byatangaje abantu bose ushima ari uko byagenze na directeur general wiwe baciye baja kuba aba expert muri OMS baciye baja gukora mu mahanga gufasha ibindi bihugu kuri yuko barakarorero abantu bitwara karorero yego je nico novuga wabuze amahinguriro nivyo hariho ibintu byinshi byarakozwe barubatse za Kotebu baragize amahinguriro menshi cyane ya hinguriro y'amantuze yakora amacupa Verundi yego Osibu ni byinshi oya Sibu ni yakera ariko yayikomeje bigenda neza ariko ico no kuri no kubwira gishemeye gose kuri bagaza nuko yafashije Uburundi mu gukora akoresha abantu b'ubwenge bava mu bintu byose bagifise amagara hanyuma kandi akabigira asonera abene gihugu ibyo bintu birakomeye cyane asonera abene gihugu kandi ibyo akashimikira ku ntahe amategeko nta murundi arenganywa kuri bagaza ibyo turaza kubishika ko wavuze ko ushaka kuvuga ivyabagaza byiza n'ivyabagaza bibi hari nayo nkiri kuri byiza ndakubwira ku byiza no kuri hari ibyo byose nakuya ko byakogwa bijana n'amategeko ugasanga bitumye ndaguye nk'akarorero nka ministri wiwe Isidore Nyaboya ingene yitwararitse kubaka amakartier mashasha muri Bujumbura muzagitega n'ahandi hari ukungene haba discipline y'ingene izo quartier zubakwa mbona za Kabondo ngene zubatswe mbona za quartier haya iruhande ya INSS ngene zubatswe usanga ari uko inzu zose parcelle zose byose bya bitunganije amakati yandi yagiye kuba kwari kuri buyo n'abandi bakurikiye usanga ariho ahantu usanga ibarabara baririye ukagenda ugafatira ugasanga umuntu yubatse hagati y'ibarabara woya ngo hagu ntari barariki hari ngo
ngo nuca handi ugasanga amantu uzi amakanivo ntakora neza ntibabandanije kuyakora kugira ngo abashe kugira ngo amazi imvura iguye ukabona ngene ibintu bica bigenda nabi ivyo ni gukurikiza amategeko gukurikiza ubwenge Imana yaduhaye buri mu bitabo buri mu mashuri twiga ntidupfe kugira ibintu kwera ubusambo kubera ukwigungirako kubera ukwikunda we wenyene ndabumva neza icyo gihe cabagaza biharawe twigeze kumva mu rundi bivuga ngo ujye arikomeje nta muntu yari yarikomeje kwabagaza yatuma amategeko amuti kuri kwabagaza kugira ngo ari abantu bigira akamana kuri abantu wababonera ku kivi nicyo kintu cyabaranga kurusha ibindi byose nta by'amanyama yari ahari vraiment ibyo by'amanyama warabibona kuri Micombero warabibona bagaza havuye no mu myaka ya nyuma yo kwabagaza ariko nawe wundi ku myaka myiza bagaza ariko arakora abategetsi bari abantu bakorera abandi bagaza nta cortege yari afise ngo yari afise umuduga agiramwo n'undi muji nyuma mbe wamenya yuko yahashise d'abord wazibona gushikiriye kuko ntibamenye waje wariwe ngo nta n'umushoferi yari afise yo bari oya nivyo niwe yakunda kwitwarira apana umuntu uze mu minsi mikuru n'ibindi hamwe n'ivyo kameme agiye nko kwakira umushitsi canke yaherekeje umushitsi canke nawe nyene ari umunsi mukuru tuvuge nka umunsi wa independence canke ibindi yagenda bamutwaye nk'ibisanzwe n'iteka rikwiye ariko bijya bindi by'impundagiye Gitega ngo namanutse mu Kamenge canke ndagiye mu Rumonge yifatira imodokari hakaba ariyo imiduga mike cyane kandi itafise utuntu turakuma induru tumuji imbere tumuji inyuma abantu ntibanamenye ko ntiwabimenya ariko hajya afise security ikomeye cyane imbere yuko haca pratiquement no kuvuga ko hari nk'amasaha nk'umunsi umwe bamaze gutangura kuringaniza ahazoca ariko ntavyo babona nuko mbayitubwira ibagaza President Bagaza havuzwe cyane ko urwego rw'iperereza rw'ico gihe rwari rukomeye cyane ico bita surete yego abarundi b'ico gihe bari babanye gute ubwo iyo surete ntabanyuzwe ntabagirirwa nabi nta karenganyo kaba muri ico gihe no kubwira yuko kwibagaza niho twebwe twatanguye politiki mu kinyegero ariko ntibyatevye baratevye baratumenya narabona abantu basiretse bankurikira bara abantu binjiye iwanje cyangwa batinjiye iwanje nabibona ibyo nibisanzwe ingene Bagaza ndamubona kandi umugereranije n'umuntu ashaka kumera nkuko we yabaye no mugereranya n'umuntu bita Mustafa Kemal wo muri Turquie bita Atatürk le père de la nation turque kubera donc umuvyeyi wa Turquie kubera yuko Mustafa Kemal yakuye Turkiya mu kinjana ca 19 ayishikana mu kinjana ca 20 kubera ivyo yahinduye abantu batari bamenyereye nabagaza niko yatugize natwe yadukuye mu mwijima tuzana mu zuba mu bintu bikomeye muri modernité mu bintu bishasha bigezweho ikibabaje nuko umuntu ashobora kwibaza be none iyo ragi yadusigiye turiko turarikoresha icyo ni ikibazo ca mbere icya kabiri mbega turamwibuka icyo ni ikibazo cya kabiri ariko ntarashika kuri ivyo twariko turavuga icyo twomunegurako igihe cyo mvuga twomunegurako ndabona cyane yuko yaratanguye kwikeka abantu ivyo navyo byava kuki byava kubera ibyo yakoze byinshi byiza hari abantu batabisabirako byababaza
kubera yuko bakunda kwikinga mukiza ngo bonone ngo bajye batikiza ibintu. Abo rero nibo bamugwanije ku vy'ukuri. Urabona neza nk'ikintu Bagaza yagize gikomeye, yaragerageje kutuma Eklezia Katolika ivyifise byose muri iki gihugu nayo nyene itanga amakori nk'uko abandi bantu bose bayatanga, arabagwiza tunga, arabantu bafise ibintu bihari. Ivyo byarabashavuje kubera ko karakana kinobera, babona yuko yanse Eklezia Katolika ari umuzira rumenyetso. Ntabwo byari byo namba. Iwe yashaka ngo kandi yabikura kuri icyumviro cyizwe mu bintu byari byarizwe muri ico gihe. Hari tuvuge nka memoire Manwangari yari yaragize aheza amashuri ngaha muri universite, yari yabikozeko. Urumva nivyo rero baciye banonosora, baraba no mu bindi bihugu ngene bimeze. Bagaza nta na rimwe yakora ikintu cyaduka, ntiyagenda nkangwa nywe hamwe n'abantu kwa mu Burundi ntiyananywana cyane muri ico gihe, ngo hamare ngo aza kuvuga ibyo yishakiye. Byari ibintu byanonosewe n'aba expert b'abarundi b'abanyamahanga bose hamwe. Hanyuma rero ibyo bintu babinonose bakabikurikiza, bakaraba hasi no hejuru ikiza cabyo bikabona gukorwa. Nico gituma rero uvuga yuko we yahowe ibyiza yakoze, hanyuma mu gihe rero babigize, je nimbira yuko byamukoze ko biramubabaza kubona ico yashoboye ivyo n'ingene yayihebeye igihugu, hanyuma akabona ngene abo yizeye ko hajya ukunda kugira guhemukirwa n'abawe bamugiriye, aca atangura kugwara, atangura kwikeka abantu, atangura kuja nawe nyene kunywa n'inzoga wanashaka. Bagaza arahinduka gose, arahinduka. Abantu basuye kumumenya, atangura gufunga abantu, atangura kumera nabi. Ni naco gituma bitatevye abasoda baramukura, sivyo? Bakoreshejwe n'abandi bantu benshi nazi cyangwa nashatse kuvuga. Tukiri ngaho nyene imbere ko dushika ku itembagazo ya Colonel, ubutunzi igihe cyabagaza bwari bwifashe gute mu Burundi? Extraordinaire, byari ibintu by'igitangaza. Urazobaza bose. Nakubwiye discipline ya budget, ni uvuga ugukoresha amafaranga, si kuvuga ngo witonze gusa, ariko neza cyane biciye mu mategeko, kandi bikongera kandi bigakogwa n'umwete mwinshi. Urabyumva? Igihe Bagaza agiye basanze igihugu gifite amafaranga atagira uko angana. Twaraba boss ngose cyane, igihugu cyari kimeze neza cyane. Urugendo rwa Mitterrand ngaha mu gihugu tubwire kwari rugamije iki? Bavuga ko Ubufaransa bwari buje ngaha mu gihugu cifashe kifise apogitable amwiterambere ku rwego rwa Afrika, hari cyo bitubwira? Chibesi uko ndabibona ntuzeye ibyo nabyo ni biri mu byo twari gushobora kuvuga bya Bagaza, ni byerekeye ntuzeye diplomasi. Ibintu yakoze muri diplomasi karakarorohore, ari muri Komesa, ari muri OUA, ari muri Nations Unies, ari muri Union OUA nayivuze, hamwe niyo migenderanire hamwe n'ibindi bihugu. Bagaza ntiyakiriye Mitterrand wenyene, vyibuke yarakiriye na Gaddafi, yaratembereye ibindi bihugu, yarabonanye n'abantu benshi. Yari umuntu ashaka yuko Burundi bumenyekana, ariko bumenyekana neza, akifuza kandi yuko abantu babutemberera babone ico bukora, ico bukeneye, n'ico bushobora gufasha nabwo nyene.
yari umuntu ashimikira gose kwiteka ry'umurundi kwiteka ry'umurundi ngo asonegwe ni naco gituma atashiwe kumvikana na Mobutu kuri ico kintu kubera ko Mobutu yitwara nk'umuntu ashaka gusuzugura bene wabo ngaha muri izi ntara zo muserukira zuba ntana twita ngo muri province zo muserukira zuba za Congo we Rwanda n'u Burundi les provinces de l'Est niko yabita niko Mobutu yatwita niko yatwita kuri we ntiyatandukanya Kivu n'u Rwanda n'u Burundi byari cyo kibwe byose ivyo rero bagaza ntiyashobora kwisabira ko namba aramwereka yuko akwiye kumusonera ari umukuru w'igihugu nkawe bagaza agiye kumuramutsa ari kumwe na Habyarimana muri Congo muri ya association sous-régionale bita CEPG baragize programme isanzwe y'abakuru b'igihugu hanyuma rero haragera igihe rero imbere ko bataha mu butu bashaka yuko ngo baja ngo kunamira umugore wewe wa mbere yari yahambwe hari Abadorite bakazara bankira cyo umukecuru dufaniki aho yakoreye iki gihugu cyacu ngo ze gutumanya muri mwe n'ivyo bintu haranga yamye ari umuntu arenteka no yari umuntu yiso nakubwiye yari umuntu ariko ivyo nibyo nabyo nyene ntiyatamye kujambo nico cyamuhitanye navyo nyene kusanzwe kura yuko ntiyemera namba yo kumuntu amusuzugura kandi yaca byerekana ubwo nyene bigaciyo bishaka tuvuge ko bagaza atari umuganga nta namba ni yarafise hajya nuko nyene ngugu tukanda gutorera jewe nzi abagamba batari bakeyi hari benshi bameze nkawe yego kabisa na abagamba benshi ahubwo n'abantu bimvuga kuri kandi udashobora ngo utamike icyo ushaka kandi babikubwira amaso mu yandi hajya ninka kujya kubwira ngo umunyamwaro n'igisuma ndazi abanyamwaro benshi atari bisuma ngugu tukanda gutorera humura Burundi bwari mu mahoro ariko biravugwa ko bagaza yaguze ibigwanisho byinshi cyane igisigara cy'u Burundi gifise na hari ibintu biri confidentiel kugeza naho turonka ibigwanisho duhereza umugwi wariko uraharanira kugwandira ubutegetsi bwo mu gihugu cy'u Buganda bega kubijanye na gisirikare cy'u Burundi cyari kimeze gute ico gihe Ega wabivuze kandi wabinonose wabihejeje ni ibyo nyene nakubwiye yuko atakintu bagaza yakora atabikishije mu bwenge tuvuge nk'iki gisagara ca Bujumbura ubona niyo cari capitale muri iki gihe ubona rero kugira kuba ufise igisagara gikuru ku rubibe rw'igihugu nk'uku kwacu ufa kuja ukakuza ukaba bamaze gushika mu kindi gihugu birateye ubwoba hajya nuko abantu batavyumvira neza ariko birateye ubwoba ntani abantu ukaba ufise n'ikiyaga naho nyene murashobora guca mu kiyaga ukaba wamaze gufatwa hajya bagaza yaciye akora ibintu bikomeye cyane yari afise ibigwanisho biri ngaha hejuru muri Kamwaro twabo turavuga Mwaro Ruhonyanganda bitagira uko bisa nta muntu ari gushobora kwegera Bujumbura nta ndege ari gushobora kwegera Bujumbura ivyo ni ibintu abantu benshi batazi ariko niko byari bimeze yari yaragize ntuzeye twobita stratégie de défense ikomeye cyane pour le pays ajya amabarabara tukubwira yubatswe hamwe byari ibibuga by'indege ntoyi kuvuga ko indege z'igisoda zashobora gukoroka imakamba Cankuzo Ruhwa Bukinanyana uko bishatse hajya ibintu byinshi byakozwe n'ubwenge bwinshi cyane biranavuga ko Gare du Nord yari piste d'atterrissage mu gihe aeroport yotegwa ariho dushobora kururukira byo bari si Gare du Nord gusa ni naha kuri presidence aha presidence yavuye hajya kuri stade hajya n'ikibuga c'indege kubusanzwe kandi karatsinda kera icyo bita plaine d'aviation imbere ya independance ntihajya yari aha kuri stade Ntwari ijya kuri stade Ntwari niho indege za amadc3 abazungu bazishikiriza zakorokera
haranavuze ko yakunda cyane kwa Maruguru n'Igitega yahakunda cyane kuko ubuteye Burundi yo mushikira nawe yamaze kwitega. Oya ntibazo kubeshe si ibyo namba. Bagaza yari asthmatique. Abasthmatique hari usanga biva ku bantu ariko abasthmatique benshi bakunda ahantu hari intuguta. Cyo gituma atakunda kuguma Bujumbura. Ashabona ashagura crise yakunda kwigira ahantu hakanye. Wanashaka mbere sinagitega yakunda kuja Ngozi yakunda Ingozi kurusha. Ingozi habona iki? Hari akayaga keza. Ya inzu urazoza kuraba intuze inzu y'umukuru w'igihugu hariya ahantu ubona cyakiyaya cyose cy'uruzi ndakindi bagere gwitwa heza gose hari umuyaga mwiza gose. Muvyegwa vya Ngozi. Yego. Oya. Muvyegwa n'ahandi. Muvyegwa ni kwa baguru nziza. N'ahandi vraiment. Nibagiye izina. Oya n'inzu yari hari no kuri Mwambutsa sikuvuga ngo ni ibintu bishasha. Ariko yarahakunda kuhaja kurusha. Barigeze kutubwira ko iyi Gatumba mu buto yaragerageje kwitwara Burundi ariko president Bagaza agwana rugava. Ivyo bintu vyagenze gute? Naho nyene igituma yatsinze yakoresheje ibyo nakubwiye ubwenge expertise kubera ko ntuzeye mu butu yakunda gukoresha amajambo atabanje kwiyumvira ubundi yaciye yerekana la cartographie les documents coloniaux zitandukana Uburundi na Congo baca barabona neza aho bamwe bashika n'ahandi badashika urubanza rurica bwo nyene nta kuntu washobora kuronka aho umuca ushatse kugira ngo mu biganire mu mutekano no mu bwenge kubera ko yari umuntu afise ukungene akoresha abantu mu bwenge nabo nyene yarasanzwe nabo nyene yifitiye ubwenge bwiwe na cyane ugukunda gukora nakubwiye ko je twaganiriye amaze kuva ku butegetsi ugiye iwe wasanga ku meza hari ibitabo nka 6 ariko arasoma yikurikiranya hanyuma kandi iyo ugiye ngo muganire yatangura gukora ati mbe none ufise umwanya unganiki ati kuri yuko arico tuganire cyari cyo cyose ufise inusu saha sico kimwe nuko ufise isaha ati umbwiye rero sinje mfise inusu saha turandaza kumenya gene mpanga ubwe ntuzeye ibyumviro byanje kuba ngo bashe kwe gusigurira muri uwo mwanya ufise isaha naho nyene kwa kundi niho nca nonka umwanya wo kugira ngo nshiremo umurorero cyangwa ndakwereka ibindi byinshi kurusha yari umuntu afise discipline ikomeye cyane mu byakora byose hari umuntu jewe w'umugenzi yanyiganiye ingene yigeze kuza muri impôt yabategurije iminsi myinshi imbere yayo ko bazobonana hanyuma arabwiye ko azoza baganire ibintu bijana n'ivyerekeye amakori byo bita fiscalité hanyuma rero arashika arabwiye ati mve rero fiscalité bumvuga mu Bubirigi ishimikira kuri nibi mu Budagi bashimikira bobo cyane kuri ibi nibi mu France bobo usanga bashimikira kuri ibi nibi kubera yuko kubera izimvo nizi mu France izimvo nizi mu Budagi izimvo nizi mu Bubirigi mwebwe mushimikiye kuki kubera yihemvo bacha barasama kwa bari bafise woni banyene anyibwirira yakora muri ibyo bintu twari dufise amategeko tumaze imyaka dukoresha ariko kubera iki twabigira ibyari bitunezwe habwe ati oya suko bikora suko murinda gukora itegeko riba rifise imvo yayo murinda kuvyiyumvira kugira ngo muronke ivyo busaba bigaca mu ntuze mu namashinga amateka bakavyemeza kuri yuko ari byo bijana n'ivyo abarundi n'Uburundi bukeneye nuko bagaza kwa ruko
icyo nohereza ko ushaka kuribagaza jewe nuko abarundi dufise ingeso mbi yo kwibagira abandi ngo agapfuye kabazwa ivu ibyo si byo kandi si byiza nivyo turakunda kwibuka ndadaye canke nawe mbona byasara bari ko aramwibagiza ariko si bo bonyene babaye kuri iyi si y'u Burundi hariho nabandi bubatse iki gihugu bagikunze naho boba baragize amakosa ariko kuri byinshi bakoze neza ngo nta nyambi buragahonzi ntabwo rero woshimikira ku nyondwe wabonye ku nyambo hakwishikura hamukabandanya werekana ibyiza by'iyo nyambo bagaza n'umuntu yarakwiye kwigishwa n'umuntu yarakwiye gutakwa n'abarundi kubera yuko nta muntu wo hanze azo gutakira uwawe atabonye ko nawe nyene wamushize imbere jewe ndazi abantu benshi ariko hariho umwe w'umugenzi nzi neza cyane yakora muri ONU yigeze kumbwira ati erega hari icyo utazi ati jewe naraje muri iki gihugu ndakora ngaha ndaraba ndumigwa kuri bagaza hariho imiduga myinshi ya leta kuwa gatanu abashoferi bazubona barayizanye bayishize muri hariya kwibika muri meri hanyuma kuwa mbere kare mu gitondo bakabona kuza kuyitora kugira ngo baje gutwara abakozi ba leta bagiye gukora ntibayitwara muhi wabo kuwa gatandatu no kuwa mungu baje kwitemberera muri za manza twirirwamo ati ibyo bintu jewe nta hari nayibonye atari ngaha mu Burundi none nk'ibyo uwo muntu yokwifuje kwivuga ariko akarati cewe nze gutaka umuntu nabe wabo batana kimwe muvuga ko byogenda gute umva bidateye isoni umva bidateye agahinda kubona twebwe tunanirwa no kuvuga neza uwacu abandi bamuvuga neza ariko bakabigumiza mu matama kuko tutabifashije hariho uburerero bwinshi abantu bashatse guha ntuzeye ubuzi bwiza cyane mu makungu ariko ku munota wa nyuma bigahagarikwa kwa yuko abarundi leta atacu yavuze cyangwa mbi warashaka mbere yanavyononye umuntu ndashoboye kuba atewe iteka ngo aronka akazi keza mu makungu naho yo bafise akantu ngaha atunegura baratuma abantu bakamubwira tumbere sha we turakunegura kuri ibi nibiri urabona baraguteye iteka n'ivyiza ihanure naye bundi nejo bundi tuzogusabuza ivyo bintu tutabonye ko wabikosowe ariko ukamufasha akabandanya kubera yuko siwe n'ibendera ry'u Burundi riba ariko rirahungabana aho hantu tugira amahoro ikibazo gisa n'icanyuma mwatubwiye ko bagaza ari umuntu adasanzwe kanatsinda natwe tukiri bato tutari duhari ico gihe baratubwira ati niba abajyabagaza iri shuri ry'abagaza rya hinguriro tibaswe kuri bagaza umwami agirwa n'abagabo umwami ahari kino gihe n'abandi bami bazokurikira botora abagabo beza gute ntibahendwe n'abantu babegereye kugira ngo Burundi umuntu ntazove ku butegetsi yisanga abagabo baramuhenze kandi yari umuntu muzima cadre jeune et dynamique cadre jeune compétent et dynamique niyo yari slogan yo kuribagaza ni kuvuga iki ni kuvuga yuko ufata umuntu kubera wabonye amashuri yagize wabonye ibyo amaze gutangura gukora sivyo hanyuma ukongera ugasuzuma aho kazi ariko arakora neza ukamufasha ukamusununura byamunaniye ukamubogoza ico nico camye kiranga bagazana n'intwaro yiwe ariko umukuru abafise umwanya muto utwara igihugu erega aho unyumve neza umukuru ari president ntabwo ari umu expert ari ministre ntabwo ari umu expert n'umu directeur general wanashaka wabivuze neza uti umwami yagirwa n'abagabo hajya iciza cabagaza nabiwe nuko bafata abantu iruhande yabo baciye ubwenge bize canke bakoze ahantu bakamenya ibintu basumye ahandi aho nico gituma ibyo bakora byakora inka
ni kubera ico conyene si kubera ko Bagaza arusha ubwenge Buyoya si kubera ko Bagaza arusha ubwenge ntibantunganya canke umuperezida wundi wari we wose nta na gatoyi ntabwo ari ico namba nuko gusa Bagaza ari umuntu yakorana n'abantu abo bantu bazima umuntu abakuraye ko umukuru w'igihugu afise umwanya muto abakura mu mugambwe abakura si mu mugambwe gusa urumva oya umukuru w'igihugu arafise abantu muri kabine yiwe arafise abakonseye none ngo umukuru w'igihugu ntabwo ari umuntu ntabwo ari ikinigaho kirebanga n'umuntu afise abakonseye arafise abagenzi arafise abantu bamufasha gutwara umukuru w'igihugu yomenya gute ko afise abakonseye beza bamufasha gutora ingingo nziza yaba abazwi cyangwa n'abatazwi biva ko wowe nyene mukuru w'igihugu ufise icyo ushaka gushikako uravyumva jewe tuvuge ndi umukuru w'igihugu ushaka yuko haba intuze reforme nziza muri education ndashobora kugira nkagutora wewe sivyo hanyuma kwa ko bambwiye yuko wewe gaye uri umuntu abizi neza cyane genda guha imyaka 3 yuko ungirira neza programme tuvuge ya mathématique muri secondaire ivyo bintu ndabiraba nkarungika ama audit ndashobora no guhamagara aba auditeur bavuye muri Chili canke muri Argentine canke muri Thailand hariho hose canke ngahi Buganda bakaza kuraba ibyo bintu kurakora nimba ari ibintu bimeze neza bakambwira atega hajya wa muntu yakubeshe nta na kimwe ariko arakora nikivagundo ibimara kabenda gukura ariko ashaka kuvuga handi bakambwira ati no wa muntu akora neza nukuri kandi ivyo akora biramaze kugira akamaro hari ibi nibi ariko arabuze iki niki yarakeneye yuko mu muronderera abamufasha muri ibi bintu muri ibi hariho amanuel akeneye ibi nibi aho rero umuntu akaza akagufasha akakunguruza akagira ibyo ashoboye byose ngo ukomere mu gihe usanzwe batumye naho ababeshi basangira nabo bantu nyene ntibikunda bijya bintu byo gusangira n'abantu kuba wowe nyene ufise ibyo ufuruguta muri ivyo nayo ubundi nazanye abantu independent rega hariho amabureau d'audit independent akora yuko ayo mabureau d'audit ndakubwira igituma amenyekana agakora ku isi yose ni kubera ko yamaze kumenyekana ko atana hamwe ahengamira humura ibyo ushaka gukora neza ntibishobora kugira ngo bibure ikintu gishobora kukononera wewe gusa ni uko hariho abantu babi bashobora guca mu ryahumye bakakononera ivyo birabaho ariko wowe nyene ushaka gukora neza n'ukuri biragaragara bikaboneka Igihumbi kimwe amajana 87 kudeta ya Jean Baptiste Bagaza kudeta nawe nyene bivuga ko yari yamenye ariko akayisuzugura ati ntawe iwacu yonera kudeta cyukuri uwo munsi wari umeze gute ku barundi bararyohe harababaye byari byifashe gute nakubwiye ko imyaka ya nyuma Bagaza yatangwe nabo nyene abantu bituma abantu batamu bagira ubwoba hariho n'abantu bamerewe nabi cyane bafunzwe banamererwa nabi barahohoterwa muri prison birazwi ivyo rero byatumye abantu n'ukuri banezerwa cyane kubona Bagaza bamukuye abantu baranezerewe cyane kubona bamukuye kandi nivyo hari hageze kuri yuko yari yarananiwe no kumenya ngene agwanya abantu bamugwanya mu buryo bwiza aho n'ukuri harabaye ikintu twari dukwiye kurondera ntuzeye umwanya wo kuvyiga je ndoshobora kuguha imvo n'imvano yavyo ariko ni birebire ariko je uko ndabibona Bagaza ntiyahavuye ngo yananiwe komite yahavuye kuri yuko yahemukiwe Bagaza yarahemukiwe yahemukiwe kwangazwa
umukuru w'igihugu yubatse ibintu byinshi mu gihugu yarahemukiwe uretse n'ibyo kuvuga ngo bamwangaje yarahemukiwe mu kazi imbere yuko ahava akiri president yarahemukiwe biravuga ko Bagaza yatembagajwe ku butegetsi ari n'imbona kazoza gushika mu 1992 aho Burundi yari afise ingena bubona vy'ukuri Burundi muravyo Bagaza ashika mu 1992 oya jewe nimbira ko ivyo abakuru b'ibihugu baramba si byiza nta bantu barambye gusanga baheza neza ibyiza no kugerageza gutegura kazoza kugira ngo kabandanye nawe utahari ukarondera ugategura abagusubirira hakiri kare erega abantu benshi turi bagira ko tuzova abantu benshi yamabibira ngo bazohaguma imyaka n'iyindi abandi nabo bakavuga ati potre yambare aho nzopfira hose ntaco reka mandanye nirira kuko umukuru w'igihugu ni biraryoshe hariho amateka hariho ibintu baguha bituma uryoherwa abantu bakama bariko barafukamira iruhande yawe n'ibintu hamwe n'ibyo bikaboreza niho bavuga ngo amataraboreza uravyumva nico gituma abarundi bakera niho nakubwiye babitora umwami yaba afise abantu babagendanyi biwe kandi babagumya banga niko twovyita baraba akavuga ati uyu muntu harageze kwava niwe si umwami yavuga ngo numve ko hageze oya nabandi babivuga uti we nyene ntavyosho oya ubu rero byarateye imbere baraguha imyaka iyo myaka rero yigeze twari dukwiye kuhava kandi ikindi naco hajya yo hageze amatora cyo hari ikintu cy'amakintangaza muri Afrika yose turabesha abene ibihugu byabacu uti kuki ibindi byose turemera yuko abo hanze baza kuyidufasha sivyo FMI Banque Mondiale byandagutakiye baraza kudufasha ibihugu biraza kudufasha kandi tukavyemera tukanashima yuko ariho abantu badufashije sivyo ariko yo hageze amatora ngo ni ibintu byacu ngo twenyene ngo turavyishoboreye kandi ariko dukeneye uretse byabona n'abacamanza bavyo bo hanze kugira ngo babidufashe nyene iyo hageze amatora twari dukwiye kubirekera ama equipe yaba expert bo hanze gusa kandi rero abo bo hanze bagatogwa n'abantu bemewe n'abarundi bose canke abatanzania bose canke abaganda bose uravyumva tuti iyi bureau d'études twese turayemeye tutego tuyemeye rero akaba ariyo iki supervisa amatora yose kugira ngo ikivamwo ntibaze kuvuga ngo nuwariko wahora ku butegetsi yabigize ntibavuge ngo ni naka yivye gutyo twemere kivamwo kubona Burundi butariko buribuka Bagaza nk'umuntu yateje imbere igihugu ngo hari umunsi wiwe hari ico abana bahomba mu bijanye n'ico bokwigira kuri Bagaza ariko gantuze wumvise ibyo tuwejeje kuvuga kibyiza bimuranga ntiwumva ko batakaje byinshi cyane kandi mu byo twavuze twaravuze n'inusu hariho ibintu byinshi twari gushobora kuvuga ari nk'amahoteli yubatse ari nk'ibintu mu byerekeye akaranga k'Uburundi muri information byakozwe uteza imbere umuzika kazana orchestre nationale n'ibintu byinshi n'ukuri twari gushobora kuvuga kandi bikeneye yuko abantu bamenya warashaka si n'ugwaruka n'abakuze benshi batazi canke bibagiye yego Babagaza urabona ko bagi ari mu Burundi barashoboka canke ni kwagwiza Babagaza bagwa gasore bandadaye barahari benshi ega si wo bonyene hariho abantu benshi twari dukwiye kuza turibuka mbega nk'umuntu nkangenda ndi umwe tutangwe kuvuga ivyangenda ndi umwe twobiheza dutangwe kuvuga ni hariho n'abantu bakoze ibintu abantu wovuga ngo ni ikintu gisanzwe canke kita ariko ari akarorero nko
nuvuga nk'akarorero k'umuvyeyi fatiye nko ku muntu umwe gusa n'akarorero kamwe gusa umuntu bita Leopoldo Bihumugani yari yabaye umushikiranganje wa mbere atowe na Mwambutsa mu banyuma sivyo igihe bateye muri 1965 ku kirimba c'umwami ubwo yabana yaratuye hamwe n'umuganga yitwa Pio Masumbuko aracariho mu mubazi ari mu Bubirigi tumuramutse cyane yarari mu Bubirigi ari muri Africa de l'Ouest Côte d'Ivoire urabibona barava mu mazu yabo kugira ngo baje ahantu kure haruguru babashe kubona ibiriko kumviriza ibiriko biraba ntuzeye ku kirimba hanyuma banashaka kuja guhungira bo mu bajesuite ari ku college kura kubona bara abantu bakomeye barize batera umwami hajya yuteye umuntu nimbwa yewe ntayo siga inyuma sivyo hanyuma rero bakiri ko baraganira baza babona hariho abasoda binjiye mu rugo rwa premier ministre bihantiyamaze n'umunota n'umwe yaciye agenda yiruka abwira muganga Masumbuko ati abana banje kwa kwirazi ko hariho abana bakiri batoyi baryamye yaciye agenda ubwo nyene aragenda ntivyatevye ashitseyo atubirana nabo baca baramurasa bamusiga mu maraso baragenda bazi yuko bakoze ico barira gukora iyo batahamusanga bari gushaka kugira ngo bica abo bana ngira ngo canke babagire ibyo tutazi Imana ibona gukinga gutyo kwa yuko nawe nyene batevya baramuvura arakira ariko bamusigamo ubumuga bwinshi mu kuvuga ijwi yarahindutse no kutambuka yarasigaye acumbagira ariko yarakize we Imana yarakinze nk'ivyo iyo uri kurigisha ubuvyeyi uri kurigisha ukungena abantu bashobora kwihebera umuryango wabo akarorero k'umushikiranganje wa mbere umuganwa Leopoldo Biha kari gakwiye gutangwa ni akarorero keza cyane ivyo nivyo twibagira wow abakurikira kino kiganiro basigarane iki basigarane yuko mu Burundi nko kuhejeje kwivuga neza hariho abantu b'intore hariho abantu bakoze bikora inka twari dukwiye kugerageza tukibuka kugira ngo tubonereho dufatireho kugira ngo tubandanye twubaka Burundi tububaka neza mu gusonera amategeko mu gusonera abakibamwo uhereye ku barundi bonyene bene gihugu n'abashitsi turi kumwe hamwe na twebwe twese tukabigira mu mahoro umutekano itariki ya mbere yabera yo kwibuka berana muri Katolika itariki ya mbere yatanguyemwo iterambere riboneka no Burundi bukibamwo 1976 tuvuge ko ari itariki umurundi wese yo kwibuka mu gihe yifuza kuja cyane ahubwo yarukiye kuba itariki abarundi baca bafatira ko turaba aberanda b'abarundi dufise no muri politiki barahari uti Jean Baptiste Bagaza n'umweranda dufise muri politiki oya urumva reka n'uganira nakubwiye uko atamwongo buri satse ego ariko nukuri ngo n'inyambo ngo ntibura gahonzi ariko turafise nukuri abantu dukwiye gufatiraho kuri yuko turi abantu twe ni turi abamarayika ariko hariho abantu nukuri bakoreye igihugu kandi bagikoreye neza iminsi ya nyuma y'abagaza mwaraganiriye yego gose haravye igihugu yateje imbere naho cyari kigeze wabona ku mutima merewe gute baje sinomuvugira je no vuga ku byo numva avuga we nyene yabona yuko ari ibintu byinshi bikwiye kubanana gukogwa hajya bwega yari umusoda baganti yabye ni sukuvyibagira je ndibuka bagize kudeta bakica Ndadaye baramuhaye interview aravuga byinshi sinobisubiramo ariko ahereze ku kintu kimwe nashimye cyane ngo kubategetsi bahora bakorana Ndadaye ati ndababwiye ikintu kimwe gusa timba niryo jambo yahereje nije yahereje ko je nawe niko namubona nabone ko ari umuntu atimbye
ashobora kuba afise ikimubabaje, ashobora kuba afise n'imunege, ariko n'umusoda aratimba. Ubutegetsi kandi n'umugabo. Ubutegetsi bwawe yabwamye gutinya igaruka rya Bagaza. Tuvuge ko Bagaza nawe yatembagajwe yari mu mitima myinshi y'abarundi. Abantu barahinda umushitsi bumvise ko Bagaza ari hafi. Yego. Kubera ko n'umuntu yabereka ubudasa. Yego. Wow. Iki kintu cyangwa kintu tuva ngaho tutavuze. Kaje ni mbego twabivuze byose igisiga no kubashimira ko mwantembereye. Ndabashimire cyane ko namwaduhaye kano kanya. Mwari munagiye kwigisha ryari iteka ridasanzwe kuyaga namwe. Murakoze cyane namwe mwandanya akazi Imana ibari imbere. Amen. Izere ko n'ikindi gihe nitwabamagara muzotwita. Bizoba kuri mwebwe. Yego. Nuko ndabashimire se mwavyo murimwo murabana natwe. Tutambariwe Magaza byose biranagwaza ariko umwana mutero wa rukundo. Kuri mikoro jewe nyene juste gari ma camera yari umusaza twari mu rugo uno mwigisha cyenda mwita honorable kuko ahari hose yamagerageza yuko ugwaruka rw'u Burundi govaho ruri rugatera imbere mu vyiyumviro tugatunga icabwenge nyinshi. Kuri mikoro umunyeshuri wanje wa mbere nuyu nuyu ndababwira ati ni harambe u Burundi, ni harambe iterambere, ni harambe umwete, ni harambe n'ugwaruka ngo kwamye ruduha icizere. Baba cha salaviste urawushura umushuro kushura none.